Kubijanye n'intambara ikiraba hakurya mu gihugu kibanyi ca Kongo, murazi ko igihugu cacu dushira amahoro imbere muri vyose, umubano mwiza hagati y'ibihugu, kandi dushira imbere kubahiriza ingingo ngenderwako zishira hamwe mpuzamakungu ONU, kutavogera ibindi bihugu, kutavogera imipaka y'ibindi bihugu, kubaha ibindi bihugu tukubahana, niko twebwe dukora mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Iyo rero mubonye igihugu kinaka gifashe abasirikare n'ibigwanisho, kikajabuka, kikarengana imipaka, kikagenda mu kindi gihugu, mubone mwumva ko ico gihugu kindi bakivogerewe. Ivyo rero twebwe ntitubishigikiye, dushigikiye yuko atabihugu bivogera ibindi. Utoshobora kujabuka mu kindi gihugu ufise ibigwanisho, kuko iyo ufise ibigwanisho kenshi n'abene gihugu barahagwa. Dusaba rero nkuko ibihugu vyinshi muri ka kanama ca gisata gishejwe amahoro n'umutekano ku isi ca ONU, Conseil de sécurité, mwaravyumvishe yakoranye kabiri, isaba yuko ico gihugu c'u Rwanda cokura abasirikare baco mu kindi gihugu, kuko igihugu ca Kongo ni c'abakongomani, si c'abanyarwanda, si c'abarundi, si c'abazungu, ni igihugu cabo, babwiza kwitunganya uko bayibona. Hanyuma ibibazo biza bisigaye abasoda mu Rwanda bamaze kuva muri ico gihugu, biza ibibazo by'abakongomani, bashobore guca bashobora kwitorera umuti biciye mu biganiro. Murazi yuko hari imihora myinshi hari isanzwe hari kugira ngo ivyo bihugu abo bagwana muri Kongo bashobore kumvikana. Turafise umuhora twita processus de Rwanda na processus de Nairobi. Mwumva rero yuko imihora ihari, bisabwa rero yuko ibihugu vyose vyo mu karere, ibihugu vyo ku isi vyokora uko bishobora kose kugira ngo iyi ntambara ntibandanye, kuko ibandanije ishobora kuba intambara y'akarere. Intambara y'akarere nayo ihitana abantu mu karere. Nitwifuza yuko hoba ubwicane nk'ubwabaye mu myaka yahera mu karere iwacu. Twifuza yuko iyo ntambara yohagarara vuba kugira kwica kw'abene gihugu bo mu karere kugabanuke, kandi tukibaza yuko amakungu azokora uko ashoboye kugira ngo intambara ntibe intambara mu karere, kuko umuntu amenya ingene intambara itangura, ntamenya ingene ihera, ntamenya n'inkurikizi yayo akitangura. Nibaza rero yuko guheza intambara mu karere ari ku neza y'abene gihugu mu karere bose, haba abarimwo bayiteye n'abatayiteye, bose bayifise mu nyungu. Amahoro niyo dukeneye kugira ngo nitugume tuja mu bintu vyo kugwana, aho gukora ibikorwa vy'iterambere kugira ngo abene gihugu bisununure mu buzima bwabo bwa misi yose.